Kubona dutanga utwacu ariko ntidutunganirizwe birateye agahinda. Iyo ni imyidogo y'abene gihugu ba quartier Mubone ya zone Buterere, komine Ntahangwa. Bavuga ko itangwa ry'umuyaga nkuba wa Regideso muri iyo quartier irangwamo utunenge twishi. Ubu tumaze nk'amezi nk'atatu abiri twararishe mugabo ntitubone ivyo twarishe ko bihari. Ubu urashobora kugenda ahantu aho bijejwe ko bitangirwa bakakunika muri ville bakunika muri numero 26. Iyo numero 26 ugiye ivyo bakubwira bagomba guhindura zibiri. Kanatsinda rero ubu unye baduhaye turindira amezi abiri. Mugabo mu gihe tubona abandi umunsi ku munsi izo konteri ziza zimwe zikaza kuwa Mungu izindi zikaza saa 3 z'ijoro. Benshi baratanze amahera ntibararonka amakonteri. Ikindi twabonyemo amahinyu kubera ko uzubona nko nka saa 8:30 abakozi bari z'ijoro bari hejuru ku ipoto atangwa ijoro cyangwa kwiye gutangwa ku murango izuba ribona. Abajeje intwaro muri iyo quartier nabo bemeza ko ico kibazo ataragaseseshwa rumuri. Hageze ko atugira amadefi hariho mwene gihugu usanga aduga amanuka agenda kwishuza kwezi kugahera amezi 2 3 4 5 kandi yararishe mugabo ko nteye kwironka zikaba ingorane. Basaba ko iyo ngendo yohinduka kuko itariko ivyorosha mu mpande zose. Abakozi ba Regideso tubasavye nibahere kujya mbere abarishe bose babahe amatara ku murongo bahere mu gitondo rirenge basubire kujya kabiri kujya gatatu kujya kane kujya gatanu kujya gatandatu kujya indwi kujya umunani kujya 9 kujya 10 harabara 12 urumva hakaba hararindiriye abatatanze amahera. Nibikebuke bikubita gashi bijya shira hamwe Regideso. Ivyo biruko mu gihe iyo quartier iri muzashikiriwe n'umugambi wo gukwiragiza umuyaga nkuba wa Regideso vuba ivyari vyahaye icizere abene gihugu baho ariko bikaba bitariko bigenda uko vyari vyitezwe.